Cheers. Asante. Yay. Tunywe amazi. Ukabo hiyo. Cheers. C'est fini. Cheers. Asante. Yay. Tunywe amazi. Ukabo hiyo. Cheers. C'est fini. Wagwan niko biba bimeze niko kundi nyene ni bitatu nko mumenyereye Rinox TV murazi yuko tubaha ibintu biba bimeze neza cyane. Murabona twagendeye abasore n'inkumi bakiri bato, murabona yuko ngo ndi muto sindi gito niko bakunda kuvuga, ariko naho umuntu aba ari muto arashobora kuba afise ibyiyumviro bishobora gushikana kuri we kure cyangwa gushikana urundi gwaruka kure. Niko babiri murabona bameze neza, duca dutangura ubu tutaratangura ikiganiro tuvuga ati mumeze neza. Tumeze neza cyane. Ya kuba ko baradukurikirana niteka kubona namwe nk'ugwaruka nka mwebwe, nibaze ko baza kumenya byinshi bigiye bitandukanye kuri mwebwe nk'uko bababona, ariko bashobora kubona kuvuga ati aba bantu n'abahe n'abarundi cyane n'abanyamahanga, ariko baraza kumenya bimwe bimwe bigiye bitandukanye. Yako turahera ku mumwe yidondora akazina, avuga amazina ababyeyi bamwiswe, hama mu nyuma duca tuza rero nyezina nk'uko bariko barababona ngaha. Reka duhere ngaha. Bisa urameze neza? Je ndameze neza. Ya urashobora gutangura mukaramutsa ko baradukurikirana. Ndaramukije bariko baradukurikirana. Je ku mazina abavyeyi banyise Ndayisaba, ariko maze gukura narabiravye nti Ndayisaba ntirikwiye, cacira ko Fulgence, no kuvuga ubuzina rikwiye ni Ndayisaba Fulgence. Ya ucushira ko Fulgence. Rumva twagishiriye. Yego naragirondwe. Wewe wawe. Yego. Okay. Nanje ku mazina yanje ukanyita nishingije Janviere, ko ariyo mazina niswe n'abavyeyi banje abariko baradukurikirana nkaba mvuze nti mahoro cyane. Bakunzi wacu. Siri ko bakora kumva neza. Ushaka kongereza gato. Nanje nkaba nitwa nishingije Janviere, ko ariyo mazina niswe n'abavyeyi banje. Hama nkaba nshimiye abariko baradukurikirana cyane. Yapa ha? Ndaramukije abariko baradukurikirana bose. Nanje ku izina nitwa Ntirampeba Vincent. Kandi ndahimbawe no kuba ni hano hantu. Ya urahimbawe no kubona uri ngaha hantu. Mademoiselle. Ego ndatanze mwiriwe cyangwa mwaramutse ku bakunzi ko baradukurikirana bivanye n'umwe wese ahaherereye. Amazina yanje rero nitwa Niyokwizera Delice. Delice gisiguranye n'akantu gasosa karyoshe cyangwa byumva namwe. Ego Mbere baranabona ko kuri hana akantu kanasosa. cyane Ya ku mazina yanje bakabanyita Ndwaye Sylvestre, nkaba ndyohewe kuba kumwe namwe, komere mwese. Ya Nanje nitwa Irakoze Audric. Nkaba ndyohewe cyane kuba duhuriye ngaha hantu. Ndaramukije cyane ariko batumviriza bose aho umuntu wese aherereye yubahwe. Yubahwe mubahwe bakunze muko murakurikirana Rinox, duca tuzo ko ubu twababwiye n'ugwaruka munona uracari bato, ariko mu mutwe bafise ibyumviro byinshi bigiye bitandukanye, bagira badusangize gatoyi. Duca tuza rero besho bako barababona ngaha nkuko twicaye ngaha, tubatahuze muri bande. Nibyo turabona ko muri umugwi, uwo mugwi witwa gute canke association yanyu? Naho sinzi ko ari association canke ikintu byonze mugabo, duca tuza kuri mwebwe umwe arashobora kutubwira igituma muri ngaha nico mwari muje kugira mushikirize abakunzi ba Rinox. Ego nkuko mwabivuze turi ngaha turi umugwi witwa Fraternity. Fraternity rero ni umugwi muniniya, umugwi uri igihugu cyose cy'u Burundi. Hariho abari mu Burundi baba n'abari hanze y'igihugu. Niyo mugwi mubona ngaha. Ego. Donc umugwi wigisha ugwaruka ku buryo bitwara, ukigisha n'abakuze bamaze kubaka izabo uburyo bitwara. Ni umugwi ufasha abagwaye, abagize imanza z'ubugeni,
n'abantu bagize ubugeni bakibaruka bakabashikirako ni uwo mugwi witwa fraternité. Yego umugwi wanyu witwa fraternité nk'uko wari ubivuze. Aha mu Burundi turamenyereye ko urwaruka rwinshi usanga benshi badakura amaboko mu mpunzi cyangwa batagira icyiyumviro nk'icyo umwe mwashobora gukora, ariko duca tuza fraternité yatanguye ryari, ninde yazanye icyo cyiyumviro? ngerageje kwishyura fraternité yatanguye mu kwezi kwa gatanu. Icyo gihe hari indi groupe twari kumwe mugabo tubona ntibyagenda neza, dushima guforoma groupe yacu yitwa fraternité. Iyindi groupe twarimo naho ntayivuga ntacyo, turiyunga tuja hamwe dukora ibikorwa byiza bisumba, ahubwo tubona gutera imbere gusumba kwa imwe twahoramo. Tubonaho n'akajya ko kuguruza koperative tuba duhuriyemo twese, tuza turaguranana n'amafaranga. Umuntu akeneye amafaranga akagenda akagurana agatora akazana n'inyungu kugira dushobore kwiteza imbere mu buzima bwacu bwa misi yose. Hari abakora dukurikirana bashobora kumva ku kantu fraternité, kuko ikuzana ku kajambo fraternité. Akajambo fraternité mu kukazana, d'abord fraternité abantu baba bazi igifaransa ntacyo nzi cyane, ariko fraternité ni nko gushigikirana mugafatana mu nda. Turabona mu mahigwe no mu marushwa, bisigura yuko mahigwe no mu marushwa dufatana mu nda. Mu mahigwe no mu marusha murafatana mu nda nk'uko tubabona, ariko duca tuzi ubu turabona mu nganuku muri 6 personnes. Iyo fraternité yanyu igizwe n'abantu bangana gute? Igizwe na nombre ingana gute? Isanzwe ikorera ngaha mu Burundi gusa bimeze gute? Fraternité igitigiri nyezina dufise ubu ni igitigiri cy'abamambre bashika kuri abantu bashika kuri 52. Nico gitigiri dufise ubu nyezina, igitigiri cy'abamambre bari kompeta bazi cyabazanye muri groupe baje gukora bataje kurera amaboko. Bataje kurera amaboko turabona harimo abamademoiselle tubibagire nabo duca tuzuku. Mu bakobwa musanzwe muri fraternité musanzwe n'ibyo muri kumwe n'abo basore, kugira nkamwe bw'abakobwa benshi abakobwa ntibakunda kwiyegereza abandi basore, ko bavuga ati wava haba ingaruka, ariko mwebwe mwarashobora kubiyorganiza. Byaje gute mu bakobwa fraternité, mungana gute, nike mwishimira muyu mugwi wa fraternité? Murakoze cyane. Mu bisanzwe kuno twimvire tw'abakobwa kugira ngo tuje hamwe n'abandi, nuko hariho abandi bakobwa kenshi biyumvira yuko bazoja ku bagabo bikwije, ko usanga ntibashaka gukora. Biraryoshe cyane yuko nawe buri muri fiançailles ukagura agapira sheri wawe cyangwa ipantaro. Ivyo rero bitahura abantu bari cyane bari muri umugwi wacu, kuko turiga ibintu bitandukanye. Mu bisanzwe turisanzura, twigishanya gukura amaboko mu mpunzi tugakora, tukabona yuko amazi atari nka yayandi, twavuga tugategura kazoza kacu, tukiteza imbere mu miryango yacu, tugategura kazoza k'imiryango yacu. Kuvuga yuko kuba twisanzura kwaza hamwe n'abasaza bacu ntibidutera amasoni, kuko usanga harimo nabo dutwarana, hari igihe dutwarana usanga nk'uyu ni sheri wanje kenshi biraba nyine tugatwarana nyine hagati yacu, ugasanga ibintu nyine ni good. Mwaripanze kumbi iyo fraternité se yo gufashanya. Harimo urashaka kurongeraho cyane cy'abana. Reka tuze kuri chef hajya. Chef n'umugwi usanzwe urimo muri umugwi, ikintu kuva utanguye umwaka watanguriye n'iryari, imyaka umazemo n'iki umaze kwishimira mu gisata? Murakoze cyane. Hanyuma iyo fraternité nkuko bari babivuze imaze amezi ashika kuri 8 ivutse, ariko duhagarare kuri we gusa. Ariko jewe mwayo mezi 8 no ndayimazemo, hari ibyiza byinshi ntira ndayironkeramo, kuko irigisha kubana neza n'abandi, ivyerekeye imico n'imigenzo y'abarundi, ivyo byose iravyigisha, gutyo bigatuma tuhungukira ubucuti bwinshi, kuko tumenyana n'abari mu gihugu cy'u Burundi tukamenyana n'abari mu gihugu cyo hanze, hanyuma tugenda tugashira hamwe, ivyo byose bigatuma tubana neza mu mahoro no mu mutekano, bigaheza bikaturondera n'iterambere, kandi twizigiye ko tuzokwama turonka tugashika ko n'ahasumba haturi. Rero niyo fraternité novuga nti hari abantu bakundanye
bayaga banama rimwe kandi bafashanya mu bwenge. Hariyo n'incabwenge nyinshi wanashima zitegura imigambi y'iterambere kugira ngo tuzogume turi hamwe kandi dushobore kumwanisha benshi bashobokana cyane cyane kugwaruka kugira ngo tugume turi hamwe. ni nayo ntumbero nyine ucubahiro umukuru w'igihugu yaravuze ati ugwaruka mukuru mu amaboko mu mukore rero biraboneka muko murakora. Uyu yanavuze ati umufiyanse uramurongo ico nibaza ubona nico wishimiye. Reka tuze mu majambo ararambuye kuri fraternité yanyu mufashanya gute kuba ko baradukurikirana kugira batahure nyezina uko mukora muri kuba ni association dufatwa ari association mufashanya gute bimera gute mu majambo make? Ego musanze ko ariko batukurikirana fraternité ni umugwi ukundana ufashanya mu mahigwe no mu marusha. Tumaze kuvuga mu mahigwe no mu marusha habugwaye yaba wagize urubanza ushobora kubaho nk'akarorero ugasanga urabuze ukabura abo mubi wanyu. Turagushikako fraternité yarateguye umugambi umuntu yabuze tukamuzanira envelope tukamuhereza tukamubwira ati wihangane. Ku muntu iyo byashitse muri twebwe hakagira umuntu bagashimana nkuko babivuze bagikora mariage hose turabashigikira tukabaha impundu n'amarembe ati muze mwubake urugume hose tukabaha envelope. Umusanzu twaje no kuraba abantu bagwariye mu bitaro hose tukabashikaho abantu bagwariye mu bitaro tukabaha ko tushoboye nuko fraternité ifashe ni ubumwe bwo gufashanya. Ni ubumwe bwo gufashanya ndetse tuzaha ari kintu waruvuze ati turashigikiranira ari nk'abagwaye cyangwa ari umuntu umeze nabi tukaraba ka envelope tukamushira inshanza ngako bakora kurikirana. Barabona ko mukiri bato n'utwo tu envelope n'amahera ahera bari gihagora mwiyungunganya gute kugira ko ka envelope kaboneke kandi mukiri bato? Ego musanzwe barayamaze buriya abarundi ba sogokuru bavuze ati buriye isorosoro rigwirira iyo rija. Turafise ubwo twiyunze twebwe nyene ubwo nyene bwo dushaka twariyunze ukuntu ku buryo twebwe dukora tukagira amahera tugashira kwa kesi ya fraternité. Ya kesi ya fraternité niza gufasha abantu bose bagize ibibazo tukabafasha ari wapfushije tukaraba kambere kutumuhereza. Yego tuza uraba boss sana ubwo murafise case muca mushiramo amahera nibwo mwese murakora. Twese turakora kuvuga ukuntu dukora twese turakora hariho somme quelconque fixe mu membre wese abo 50 nakubwiye bari mu iyo groupe hari amahera buri kwezi umuntu wese kandi samahera vuna samahera ntawo buri umujene w'iki gihe ubona yuko isi yahindutse iteragira kuri ku muvuduko urenze amahera ushobora kuyabura amahera makeya amahera nta nikiri kirimo n'amahera y'ibindi gusa. Tuza ku mufiye hajya tutigeze tubaza target y'umugwi wanyu ni yahe ihangiro ryanyu nirihe mwifaternité yanyu? Murakoze cyane. Hama igroupe yacu ya fraternité ihangiro yihaye no kwiteza imbere mu buryo n'ubuna buriya kumva tubona yuko n'ubuzi bwa leta bugoye kuronka. Mu bisanzwe inyungu turonka ubwacu nuko ayo mahera tuba dutanze turagurana na jewe uranye acagenda nkiyungunganya mu mugambi wanje personnel. Ikindi naco muri fraternité turahingura imipira tugashira ko twebwe nyine tukishurira mu ncamake twikuramo ibishomeri hagati yacu. Okay. Ni kuvuga hari ibyo muhingura ama mukishora. Wow. Jana nzi yuko n'abako baradukurikirana ko twatanguye ni ya koperative ngira mwatubye yuko ari ibintu muko muragira kandi mufise n'ibindi muko murategura. Reka rero tuze mu mupira mukora kuyikora gute biraborohera kuyikora intamba mimora muronka ibyo bintu mukora n'inzi. Intamba turonka tukunda guhura mu gihe z'imipira kugira tuyikore tuyishore kuyidandaza. Kuvuga imipira tukagenda tukandika imipira tukagura imipira imeze neza imeze byahama tukayishirisha kwa logo ya association ya fraternité. Izo ni ntambamye kuko
dukunda guhura nazo nyene ofirame ziri tuzorondera umuntu muri groupe nyene avyige aho mazora bishirako vyoroshe kubera tugora duhangayikisha twirukanga hirya no hino. Ya duca tuza cangaruka hahandi nyene mwatubwiye yuko murafise uko mwiyorganiza kuri za envelope musanzwe mufasha abantu bagwaye cyangwa muri mwebwe nyene ari ugize ikibazo cyo kugize mariage mugafashanya. Duca tuza ari ikibazo gica kivuka uko mugira iyo mipira mukayikora na bwa buryo kumuba mwasohoye mwashize mu bandi ya mahera ayandi mahera muronka kugira mukora iyo mipira bigenda gute biroroha kwe? Okay, gerageje kwishura no kuvuga nkuko mushikacu baje kubivuga imipira nkuko yavuze ati turarondera imipira sukuvuga ko tuyikora ntituragera kuri ugo rwego rwo kuyikorera twebwe nyene no kuvuga turarondera imipira nkuko yavuze ati muraja kuyigura tugashira ko logo ya fraternité no kuvuga iyo mipira mu gihe ibiri ku isoko umumambre wese agomba kuvuga ati ngomba kuja muri fraternité nk'akarorero aravuga ati okay bega hari umwambaro mufise uwo mwambaro mufise uranga fraternité n'uwa hama akawugura urumva badushoreye amafaranga aza kuza rero adoda gufasha muri bya bindi hariho ya kese tuba dufise iyo kese cha tuyashiramo amafaranga tumaze kuyashiramo rero azoda gufasha ya mariage wao ndazoda kugira mariage tuzoda gufasha wa muntu azoba yabuze uwiwe hama nibindi nuwibarutse nitumwibagira nawe nyene namushiye ko ibyo twabivuze kare duca tuza ku kintu tuza kwa mademoiselle ubwo buryo bwo kugura iyo mipira buza gute? ubwo buryo bwo kugura iyo mipira buva muri twebwe nyene abantu dusanzwe twarinjiye muri iyo groupe ya fraternité twe buvamwo kugira ngo uzoza avuye inyuma atubaza ati none mwebwe mukora gute iyo myambaro muyikura twaca tumubwira nk'uko Garafrere yavuze ati turafise imyambaro kaca dushorera some kekonke inyungu twungutse ija muri ya kese inyungu twungutse ija muri ya kese murumva yuko bakora tubwira ibintu bimeze neza no gwaruka bafise ibyiyumviro birashe murumva batubwiye ibintu bitari bike ibintu bigiye bitandukanye tukatuza kuba ko baradukurikirana mbere bashobora kuraba ikiganiro mbere n'abazokiraba tuze kuri fraternité rero nombre mwese hamwe musanzwe mukorera ngaha mu Burundi gusa cyangwa no mu mahanga murakorera? Dukorera mu Burundi hariho groupe nkuru na groupe mu ntara hariyo utamara tumaze gushinga ama groupe ya fraternité yo mu ntara iyo turimo twebwe nka Bujumbura turi mu groupe nkuru yo ngaha Bujumbura bari kora ngaha Bujumbura hatachi bitoke turafise groupe ya fraternité ya province y'Ibitoke afita na fraternité ya province Muramvya afita na ya Makamba. Tuza ko barakurikirana ikiganiro bigaca bimera uko bagaca biyumvira ati none aba bantu ko tubona bakiri bato natwe twose turakurikirana ikiganiro ko dufise imyaka tubona uko dufise imyaka nabo tumengo n'ugwaruka tungana kuza muri societe yanyu cyangwa fraternité yanyu bisaba iki umuntu ashaka kuyizamo aca hehe icyambere icyo bisaba icyambere na mbere kugira ngo muri fraternité ikintu cyambere kizubwa mbere no kubyumva mushaka kwinjira cyo ni cyambere cya kabiri kubera amahera tenance sociale turiha hari baragwarura amezi navuze ko mu kwezi turiha 2000 chaque membre kuvuga aragoye nyambara amezi ane turiha 1000 yo amezi n'abandi bagezeho kugira tugire ku rugero rumwe tugere ku rugero rumwe duca tuza ku mushefu hariya duca tuza uko fraternité mwariyamuye muri ahantu hagiye hatandukanye nk'uko mujya yabivuze duca tuza rero kuba ari inyuma yanyu batoyi banyu canke abantu badafise izo nguvu zo kwiyumvira nko gukeya nk'iyi timu yanyu canke iyi societe yanyu bitangura gute? Hari abanebwe naho umukuru w'igihugu yamavuga ati abajene bakura amaboko mu mpunzi bakode ariko mwebwe turabona ko mwabitanguye n'abandi barashobora kubarabiraho n'izihe ntege canke ingoga muba canke akabanga mu bibira kugira ushobore kugera nkaho mwebwe iyi ntambwe naho itaragera kure mugabo urafise aho mumaze kugera urashobora kubibira akabanga gato. Murakoze cyane nk'uko mwabyumvise twebwe byatuje hamwe twatanguye tuva mu ntara zitandukanye ariko turahura turaja hamwe mbere twatanguye kuri aya marezo sosiyo kuri WhatsApp mu Facebook urabona
kenshi abantu barakoresha amarezo sosiyo n'aho ataba yarize ugasanga afise telefone Android. Rero twahereye aho nyene turaja hamwe. Rero nk'uko twabivuze muri groupe Fraternité turacakira batoyi bacu baracaza n'abandi turacabakira. Sinzi ko watahuye ikibazo nari nakubajije nti hariho abakora kuri kino kiganiro b'abajene nkamwe n'akahe kabanga mubibira kugira bagere ku y'intambwe mumaze kugera. Icyambere na mbere nobatumirira abajene kugwaruka nkatwe ruri nyuma yacu ni ukugira umutima wo kurondera gushika kuja hamwe. Abarundi barayamaze bati ugira igiye kugira babiri kandi umutwe ntiwigira inama. Uko aho wowe uri hose naho womeze uko womeze kose murondera kuja hamwe umwane n'abandi naho muba ataco mufise muje hamwe mutererana ivyiyumviro hanyuma muraheza mukagira ico mushitseko. Umuntu uno munsi aratangura kudandaza ibiyoba mugabo ejo agaheza akaduga akadandaza amagi hirya yejo agakora ikindi kintu. Rero ubwo gwaruka rero nyuma yacu novuga nti rugerageze kugira ku kanyota ko kuja hamwe n'abandi kuko nivyo bizoheza bikabashikana. Ni nabwo Burundi bwejo. Yego nibwo Burundi bwejo. Ikiganiro tugira duce tugisozera mu kanya ariko duca tuza ati amatwa nsumira jewe ndavyumva abandi bashaka kuba batabizi ati ufise umudespot ari muri Amerika canke he abuguma bahinoti nyinshi nyinshi wavyiyumvira niko bimeze. Siko imeze na gato. Siko imeze na gato. Uzoza ziyuka vyo afise diaspora zadusungumira inoti. Sivyo na gato. Okay, basangize rero muri rusange bakora kurikirana ikiganiro societe yanyu Fraternité ninda yitwara muri mwebwe yitwa gute? Utwara association yacu ariyo groupe Fraternité yitwa Nduwimana Jean Marie akaba ari muri Somalia. Reka tugerage aho nyene duhagere ngaho akaba ari muri Somalia. Umuvuga ari mu kindi gihugu. Ni bimwe tuko turagura kwa ati ariko n'umurundi yagiye muri mission z'akazi. Usigaye neza. Ya n'umurundi yagiye muri mission z'akazi murabyumvise mwibaza ibintu birebire rwose ngo biki n'ibiki. Okay, tuze rero barababona ko muri abajene. Yego. Bo nije navyivugiye kuko muri abajene cyangwa harabubatse. Abajene. Amugani mwana bubatse. Habona bubatse. Urumva mugabo murake harimo ngerageje kwishura n'abubatsi n'abajene twagiye hamwe dukora ikintu kimwe. Ni ukuvuga yuko mwaza nyigisho duhabwa muri association harimo n'inyigisho zerekeye abubatsi. Aho nyene babandi baja kwiga ibintu ku ma eglise n'abagabo bavuga ati none abo bantu bagira biyungunganya mugabo bakire n'ikintu cyo kwigisha abantu bagira kubaka aho hantu habatahutse. Aho hantu ngerageje kubatahuza mu bisanzwe yuko mu Burundi hari intara nyinshi zuzuyemwo gusambura hari Burundi bugize intara zingana ni intara zitatu zonyine. Uraciye ubwenge sana. Reka tuze kuri mademoiselle. Mademoiselle uri muri iyi Fraternité abakobwa turabaha ikibanza kinini kubera kera bavuga ngo abakobwa ngo bararera amaboko ariko ubu tuko turabona abakobwa benshi usanga bariko barakora nkuko tubibona nka mwebwe ngaho. Tuca tuza Fraternité yanyu vision yanyu imeze gute 2023-2024 girishike mu mezi ariko araza uko mutegura iki associate yanyu Fraternité? Nkuko mubibona ngaha Fraternité yacu abakobwa turimwo turaba gusa ariko ikintu twe twifuza gushikako ni ikintu kizima kizotubeshaho no bana bacu bakazobaho neza kumbuza gushira hamwe kwacu. Iyi Fraternité yacu twiyumve tukaja hamwe haca nogira kantera intege abigeme benshi bazi yuko gushira hamwe ubumenyi n'abandi canke ba grafere canke baki bavuga baca bibaza ibindi atari byo gushira hamwe ubumenyi gusa. Abajene nkanje baze karibu abubatse baze tushira hamwe ingufu zacu n'ubumenyi bwishi n'ingufu zo gukora. Benshi nicyo gituma benshi uzosanga abakobwa benshi gituma mwebwe tubashimiye cyane ko barakurikirana ikiganiro bashobora kuba baryoherwa kubona bababonaga kubona abakobwa benshi ubu benshi baba motive yo kurondera abakunzi kubwira babagure twatuvuta
n'utundi tugiye dutandukanye ariko kuri mwebwe mu gatoya ntabyo gusaba reka tuze rero kuri shefu hajya mu mezi makeyi kugira duce kurangiza ikiganiro nibiki muriko murategurira abantu muri rusange muri yaba mu Burundi cyangwa mu mahanga agiye atandukanye muri mwebwe nyene uko mutegura ubwanyu gute cyangwa uko mutegurira abo bandi iki ego murakoze cyane hama twebwe ikintu two turategura mu minsi iri imbere two dutegura ikintu n'umwana wacu azovuga ati burya bari barakoze iyo groupe ya koperative twashyizeho nico kintu kizoduha ingufu dutumira n'abandi bantu bariko baratumva umuntu wese yifuza kuja muri groupe ya fraternité haragwaruka rwinshi rwahejeje amashuri rutagira imitahe rushaka kwiyumvira ati ubu benshi bikorera za rimikashi bakiyumvira ati nanje nzoguma kuri 250 na turamutumiye karibu muri fraternité aronke umutahe atandaza rimikashi buriya nkuko nabivuze ku gisozo biguriyo rero benshi badandaza rimikashi kandi abandi bakabisuzugura kandi harimo amahera rero turabatumiye abantu bose ariko batumva baze muri koperative n'abakomboyeri turababona yego n'abakomboyeri bose bambako bose barahari abantu bose turabatumiye muze muri groupe ya fraternité yaba bubatse abo kiri musore kuko muri groupe ya fraternité hariho ikiganiro gihaca imisi yose saa 2 cigisha abantu uburyo bagiye kwifata mu ngo iwabo abari bubatse uburyo bakwiye kwitwara mu ngo iwabo atari ubaka uburyo uzokwitwara n'ububaka icyo kiganiro kikaba kihari imisi yose saa 2 kikaba kidasiba n'umunsi umwe duca tuza aho nyene ubwira utomorera aho ko baraturaba utubwiye ko ari ikiganiro cyama kiba saa 2 kibera hehe ko kiraba hehe ikiganiro kibera kuri rezo sosiyo kibera kuri WhatsApp misi yose saa 2 z'ijoro hari abigisha bari muri koperative muri groupe nyene groupe yacu niho baduha ico kiganiro ya kugira turangize tuze hajya niyihe itandukanirizo riri hagati ya fraternité hamwe na koperative novuga nta tandukaniro nini rihari kuko iyo koperative irimo abantu bava muri iyo groupe ya fraternité iyo koperative uri muri fraternité uri no muri koperative ni ukuvuga rero iyo koperative twayishizeho kugira ngo yunganire abo bantu bari muri fraternité hanyuma tugume twiteza imbere nibaze yuko mwatubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri genda ryobowe igihe n'ibintu byinshi sana reka rero kugira duce turangiza ikiganiro tubashimire cyane kubona mwaduhaye umwanya batahuye byinshi bigiye bitandukanye ariko akajambo kamwe amasegonde 30 k'umuntu wese ushobora gutekereza abarundi canke abariko baradukurira kwinana kw'isi yose jewe akajambo kamwe norangiriza ko ku bakunzi ba Nicotive nibaza ko yitwa DJ Nicotive Inox TV sorry gato mumbisa kanatishije umutipe ni hatari rero DJ je ndi umujournaliste si DJ rero mugabo karagaciyemo ntaco naka kaba karyoshe ubwira agashire ngo yitwa Linox TV sawa Linox TV akaja muri nagomba kurangiriza ko no kuvuga nashaka gutumirira abariko baratumviriza groupe yacu ya fraternité twavuze byinshi ababikwirikiranye twavuze ko dufite koperative iyo koperative uri muri koperative uri muri fraternité kandi bitabujijwe yuko utari muri fraternité ushobora kuza okay no kuvuga akaja mu wangiriza ko shaka gutumirira cyane mwebwe musanzwe murongoye ibintu byo kumenyekanisha ibintu yaba ama publicité kugira ngo muze murashikira ama groupe nkayi mu bikorwa babari mu murakoze Linox TV ndayiteye intege cyane izira tumenyekanisha amakuru n'izindi groupe zozishigikire nakabaye nanje icyo nashaka kurangiriza ko nashaka gutumirira umuntu uwo ari we wese afise icyo yofasha kugira ngo iyi groupe yacu ya fraternité ishobore gutera imbere yuko ahawe ikaze na karibu nanje nakunda gutera intege umuntu wese yakaradukurikirana nkuko nyine icyubahiro avuga ati umunwa wose uronka icurya umufuko nawo uronka amafaranga
dukure amaboko mu mpuzu twese dukore Yeah. nanjye icyo nagomba guterera abantu bose bari kubadukurikirana kuri Rinox TV ni uko bafata mu nda ino groupe yacu kandi ushaka kwinjira agacaza tukamwinjiza big up sana. Yeah. nanjye akajambo norangirizako ndatumiriye abantu bose ariko batwumviriza baje muri groupe yacu irafise akamaro kandi nzobibona. Duce tubwira ko kuri wenyene bo basanga hehe abakeneye kuza muri groupe y'iwanyu muri ngaha nyene mwatubwiye ko umushefu ari yari hanze ngaho usanzwe baserukira ko jewe sanzwe ndi chef wa membre bose nuko vuga turasaba kubasigira nimero baje batwandika kuri WhatsApp twayazi kiyago cyose. Okay, good, ni kugira rero tuje muri mundu rero tuza gusigira nimero kugira umuntu wese urashaka kugira ko umuntu wese ashaka kuja muri groupe ya WhatsApp acha twandikira izo nimero tuza kuziba ni 69 380 260 cyangwa katwandikira kuri 69 677 039 ni WhatsApp kwenye ubayadire muri groupe kuko ariko kundi nyene murabona ugwaruka batuyaga ibintu byinshi bigiye bitandukanye twobisubiramwo mwumvise byinshi nibaza ko mahoko y'ibintu byinshi bigiye bitandukanye barababwiye ko mubasanga nimero bazibahaye nibaze yuko mugiye kubandikira muri benshi kuko bafise ubwenge muraciye ubwenge cyane bari mubizeho tukaba tuvuze ati dusubire tubashimire cyane kubona twashoboye gukorana ikiganiro kuri Rinox TV. Murakoze cyane. Turavuze ati bye bye. Bye bye. Yeah.